turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aha hantu Imana yaduhaye ubuntu bwinshi bukomeye, kandi kubwo gukunda iwacu Kiremba twahakuye umugisha, tuhakura ubumenyi, twize ngaha, twarerewe ngaha mu buryo bw'ubumenyi no mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Mu mutima bica birakura, umuntu wese yari bikamutera kumva yogira icyo afashije iwabo iyo yavuye. Nico gituma mwumva uwize ubugoronome arota yumva icyo yofasha mu korora iwabo Kiremba. Uwize kurima arota yumva yifuza icyo yofasha mu kurima iwabo Kiremba. Uwo si umugisha ga yemwe. Imana yaduhaye umugisha mu byo twize, ni kubwo agakiza n'umugisha n'ubumenyi twatanguriye ngaha, twaronkeye ngaha. Abatabizi murazi yuko bake batabizi, ndi umuganga, ndi umwana wo ngaha, narerewe ngaha. Hanyuma rero haje iki ciyumviro cy'uko aha hantu twabaye twarerewe ubu bumenyi cyangwa ubu buhinga turiko turafashisha abantu mu bice vya kure, hariho abanyakiremba badashobora gushika. Twabonye menga vyoba vyiza Imana idutije agatoro n'umwanya n'amagara tukaza turasimba kubifashisha abadashobora kuronka ababavuzi Bujumbura. Aha hariho abantu bamaze gutabarirwa ngaha batari bake, muze murabaho umwanya bashinga intahe yo mu bubwiriza bariho, iyo bariko baratangaza yuko abafise ibibazo byo kutibaruka boza. Murabona Imana itabara kwinshi na Yesu akiza kwinshi. Hari abo yakirishije ijambo, hari n'abo yakirishije utwondo, sivyo? Hari ibikene utwondo natwo tugira aho tuvuye, kandi bamwe muri abo bamaze gutabagwa. Aha bababwiriza ngaha barabizi wabo ko bafise intahe z'abamaze gusama imbani. Bamwe barabimbwira, abandi bakabibwira mwebwe. Aha haramaze gutabarirwa abantu bamwe muzi bafise ibivyimba bari barindiriye ko bibica, mugabo batagipfuye, bongewe iminsi n'ibindi. Imana ikagenda itugirira neza, kandi tukabishimira Imana cyane. Muze mukomeze gusenga Imana kugira ngo Imana izikomeze kubikoreramwo bigira ikiganza ciza. Dusome umurongo w'ijambo ry'Imana uri mu gitabo kigira kabiri ca Samweli, igice ca 21. Twinjire mu mwanya wo kumva amajambo y'Imana. Duhera ha muri iki gitabo ca kabiri ca Samweli, igice ca 21. Mwami Yesu ngiro bwacu turakwinginze, wongere udusubizemwo intege tugukorere. Mwami Yesu ngiro bwacu turakwinginze, wongere udusubizemwo intege tugukorere. Suka mpemu yera mw'iri shengero, tumamo riruva mw'ijuru wake muri twe. Dusome duhereye hajya ku murongo wa 15. Urupapuro rw'abafise Bibiliya za kera na 374 havuga ngo izindi ntambara za Dawidi. Bukeye Abafilisitiya bongera gutera Abisirayeli,
Dawidi amanukana ingabo ziwe agwanya abafilisitiya, arateba agira nte. Reka dusubire ku murongo wa 15. Bukeye abafilisitiya bongera gutera abisirayeli. Dawidi amanukana n'ingabo ziwe agwanya abafilisitiya, arateba araruha. Maze Ishubi Benobu, umwe wo mu bana b'abarefa, yagomba kwica Dawidi, kandi icumu ryiwe ryari iry'umuringa ribivye shekeri 300. Yari yambaye n'inkota nsha. Ariko Abishayi umwana wa Seruya aramutabara, asogota uwo Mufilisitiya aramwica. Maze abantu ba Dawidi baramubarahira bati, ntuzosubira namba kujana natwe mu ntambara, ntuzuhavuzimya itara ry'Abisirayeli. Amen. Mana, turaguhaye kaze muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Aba bantu bose Mana begeranirijwe hano kugira ngo bumve ico uvuga ucishije muri iri jambo ryawe. Ndakwinginze ngo wewe mwigisha mukuru ushike hano wigishe, usigure, uhezagire. Kandi Mana, nanje ndagusavye ngo aho uhezagira aba bantu, nanje ungendera umhezagiremwo. Ibi bintu urazi ko atari ivyanje, urazi ko atari ivyo namenyereye, atari vya misi yose. Ndaciye bugufi mbuhezagirane hamwe n'iri shengero ryawe ukunda, mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nabahezagire. Dusomye amajambo y'Imana atangurwa n'ijambo rivuga ngo izindi ntambara za Dawidi. Murakuze iyo bavuze ngo ibindi bintu bisigura ngo iki, haba hariho ivyakare. Ivyo ntimubitahura. Bisigura ko izi atari zo ntambara yahereyeko. Izi n'izindi ntambara. Izo yahereyeko murazozisoma ziruzuye. Ariko musubire hajya ahantu twasomye havuga ngo aratebagira nte, araruha. Nimurabe hariya ku murongo wa 18, mu gihe yararushe. Hanyuma y'ivyo hongera kuba intambara yo kugwana n'abafilisitiya igoba. Nimusimbe murabe ku murongo wa 19. Maze hasubira kuba iyindi ntambara yo kugwana n'abafilisitiya aho nyene igoba. Nimusome ku murongo wa 20. Havuga ngo bukeye hongera kuba intambara igati. Yesu nadufashe. Ngomba mvuge kwijambo ryo kuruha. Mbanza ndababwire yuko kuruha ari ibintu bibaho kandi mwese murabizi. Sivyo? Kuruha birabaho. Kandi ntuzuvuge nabi canke ngo utuke canke ngo uvuge yamuhe. Umuntu ubonye yarushe uravuga make, bishobotse wihorere, bigukundiye umufashe, kuko haruhu wakoze. Mwavyumvise? Haruhu wakoze. Ntuzuvyuke uwundi yaraye arakora hanyuma gutangure gutwenga ngo ararushe nawe waraye uragona. Haruhu wakoze. Kandi kuruha wese nta numwe bitoshikira. Turiko turakurikirana. Ndibuka igihe nava Buraya, naho nkiri muto, ico gihe nari muto gusumba ubu. Ngifise inkomezi n'inguvu nyinshi, ibipimo mu mubiri bitaratangura kuduga. Ndibuka yuko nakora ibikorwa byinshi nkabaga abantu benshi, abantu bagatangara.
umunsi umwe nabaze abantu 13 ndara nicaye niriwe mpagaze ndara mpagaze mwisaha zishika 11 z'ubuca ndiko ndabaga umuntu agira 13 sinamenye ingene vyagenze jewe nagiye nisanga ndyamye hasi abantu bariko barampepera n'ikidaji c'ifanta bita oranje impande yanje bisigura ngo babonye ngiguka ntemba abazi ubwenge baca barirukanga basanga mu cumba kirimo umuvyeyi yibarutse bariko baranywa amafanta yo kuryoherwa baza barirukangana muri salle d'opération barayindamiza hanyuma mbona kurangamiza mbona ibintu ntari hazi ivyari vyo mbona ndyamye hasi naheruka ndiko ndabaga infirmiere twakorana urumva ico gihe nari umuganga jenyene nta wundi mu specialiste yari bwaze nta muganga mu generaliste nari bwa forome gwaza aramfasha ibintu byose nabikora jenyene infirmiere twakorana baca barambarira bati ibi bintu bitari bwakubeko bitanguye kukubako n'ibimenyetso byo kuruha kubw'ivyo tugomba tugende tuzosabe bagure akantu gashusha amazi gateka icyayi bita cafetiere tuze twamane isukari naga cafetiere ngaha uhejeje kubaga abantu 3-4 tuzokwemerera kubaga uwa 5 utabanje gucisha akantu mu kanwa ibintu vyo kuruha rero birabaho wewe uravyuka saa moya ugatonda ku kazi ugahura n'umuntu avuye kubaga umuntu wa 13 ugatangura kumutwenga ngo ararushe oya haruhu wakoze kuruha birabaho sivyo Dawidi twasomye ngo hatera intambara ahitana abasoda biwe bagenda bagwana umunsi wose hageze ku mugoroba ngo arateba araruha mu mirongo yo hepfo twaciye tubona ngo abo bafilisitiya bamaze kubona arushe ibimenyetso by'uburuhe bitanguye kuboneka kuri Dawidi niho baciye bagera bati tumusatire bukeye bagaca basubira bakamutera bati tubandanye twaramaze kubona ko ariko ufise ibimenyetso bwo kuruha nivyo ariko reka ndababwira muri iyo ntambara icatumye aruha twasomye ngo n'izindi ntambara reka ndababwire hari izindi ntambara yagwanye kera ubwa mbere nivyo zamuruhishije mu nkundire sindabatevya ndababwire zike muri zo Dawidi yatanguye kurwana akiri umwana mutoya akiragira intama atangura kurwana n'ibikoko bije kwiba intama turi kumwe uwari kuraba Dawidi ari umwami yari kumusangana inkovu nivyo hajya yari afise inkovu nyinshi zaho yari kurwanira shibamira ku ntama zase ibi bintu yabitanguye kera Yesu nadufashe hari intambara igira kabiri yatumye abaserebre cyane ni intambara yo kurwana na Goliyati mu bafilisitiya abasoda bize kurwana n'abantu bamaze gusubiza imikinyi inyuma ariko Dawidi yavyigiye mu bwungere arababwira ati bigenda gute abantu mungana uko mugenda muravuga ngo mufise Imana mwese mugasubiza imikinyi inyuma imbere y'urya mu Filisitiya ivyo muravyibuka muribuka n'ingene vyagenze ariko ngomba ndabiheze ndabibutsa yuko vyarangiye Dawidi yishe nde Goliyati nivyo abafilisitiya baratikira abafilisitiya barabayimiriye abafilisitiya barahunga batapfiriye ngaho Dawidi
acagenda acizosi Goliyati akoresheje intambi yiwe. Murabikurikirana neza sivyo? Dawidi acarayitwara, ariko rero Abafilisitiya bamaze kumva Dawidi yashaje, bamaze kumva hari ibimenyetso bimaze kumugaragara ko vyo kuruha, baca batangura gucurisha iyindi nkota imeze nka yayindi yahorana Goliyati. Muriko murabikurikirana? Nagira ndababwira ngo intambara ntirahera. Hahandi twanesha hamwe wanesha kera, Satani byaramubabaje bimutera inzigo, acara kurindira, acurisha iyindi mbugita, acurisha irindi icumu risumvye 2,300 ryarindi Goliyati yahorana. Nimuja ngaho ngo muryame ngo mwarashitse, ngo ibikorwa mwarashikanye, ngo ubutumwa bwaravuzwe hose, muzokwisanga mufise amashegero y'abapagani gusa, bavyeyi barongozi bacu. Goliyati naho yapfuye, Abafilisitiya baracurishije izindi mbugita n'ayandi macumu yo gusogota abantu b'Imana n'abakozi barimo. Mwavyumvise? Iyi mbugita, iyi ntambi n'iri cumu murabona ko babivuzeko, ariko Imana ishimwe, Dawidi ntavyo yarazi yuko mu basuntu biwe atunze abahizi. Hari umuntu yaririmbye ngo wewe ikintu cazanye ubice mw'ishengero ry'Imana, ababi bari hanze bakarikengera ngo yamara abera baryo bama bari maso, abahizi bariho, Yesu nashimwe, bariho abahizi, bariho mubunde munyegere mwibike, kuko intambara z'Abafilisitiya ziracariho. Nimwabibonye ngaho nabukeye. Reka mvuge iyindi ntambara. Iyindi ntambara ni intambara yabaye hagati y'abasizwe amavuta. Hari intambara yabaye hagati ya Dawidi yasizwe amavuta nande na Samweli. Sawuli nawe yasizwe amavuta nande na Samweli nyene. Nivyo umuntu yasizwe amavuta n'uwasize amavuta Dawidi nyene, hagati yabo bicaranye ngo azabona hitanye icumu arihindukiriza kuri Dawidi nyene, bari hafi na hafi. Ngomba ndababwire ko intambara tugeze bwubu ari iz'abasizwe amavuta hagati yabo, n'iz'abaririmbyi hagati yabo, n'iz'abasenzi hagati yabo. Mwinyubare umva ndababwire intambara nk'izo ingene bazinesha. Dawidi ahejeje gukwepa iryo cumu ntiyatoye irindi, yaciye yirukanga ahantu hitwa Nayoti Rama. Mwumvise? Niyo yaciye yirukanga. Intambara nk'iyo ugomba kwigwana neza. Karibu tugende Nayoti Rama. Amen. Kumavi Nayoti Rama, ngo tugende Nayoti bene data, ngo tumanuke Nayoti Rama. Mbona abantu bahora bacisha ku masitati, kandi muri mwebwe barimwo akantu k'audio nakarimwo n'akavideo, umuhisi umwungere bagaca bashiramwo akaririmbo ngo kuri ya mavi muri bwa butayi, kuri ya mavi bariko barerekana umwungere mu minsi ya nyuma ingene yaturaze kuja ku mavi. Bene data ndabahaye kaza abantu b'Ikiremba, tumanukane Nayoti Rama tuje ku mavi, tuneshize intambara zo mu minsi ya nyuma. Abantu bararushe, amavuta yarabavuyeko, ariko nimubika amacumu n'amajambo, muze tumanuke Nayoti Rama tuje ku mavi. Yesu azotuneshereza. Yesu nabahezagire. Mana data wera ugororotse uri mwijuru, turagushimiye kandi turanezerewe uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuba imbere y'ijambo ryawe. Usubire utubike mw'iribanga izi ntambara
nizize ziduhitane izi ntambara mana. Amen. Urabona yuko Dawidi baramubwiye baturarushe, banza usubire i Yerusalemu, usubire ku mavi, usubire i Nayoti, usubire i Rama, Mpwemu Yera azokugwanira. Ntitwavuze birebire vyabereye i Nayoti. None rero mana komeza guhezagirira ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Amen.